ndabaramukije amahoro y'Imana data wa twese, barundi kazi dusangiye igihugu ciza, Burundi bwacu, Burundi buhire, na leta nziza mvyeyi kandi nkozi. Iki ni kiganiro Gorogota humukiza c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rikiza, ribohora, rimugurura, rizura n'abapfuye mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Ijambo ry'Imana mu vyakozwe n'intumwa gice ca 20 murongo wa 32 riravuga ngo ndabaragije Imana n'ijambo ryayo ry'ubuntu kugira ngo mubeho mu buzima bw'ibirarwa murarwa hamwe n'abera bose bigaragara muri iryo jambo ry'Imana. Kandi no muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 21 haravuga ngo mwiyambure ubuhumane bwose n'ububi busigaye, mwakirane ubugwaneza, ijambo ryose ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Jewe ntewe iteka n'uhoraho gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ndi Pasteur Shadrack Ndayisenga. Reka tunezeranwe gatoya n'aka karirimbo tumira amate, mwama baho umugisha. Huyu Yesu Bwana ni wa ajabu sana, I'm telling you. Kwetu kaondoa majipu yote na majivu na majivuno, akatuweka katika majibu ya uzima. Coronavirus nishobora kudukoroniza kuko Yesu yarayikoroye, iri munsi y'ibirenge byacu. Imana yacu ni Imana ihishura kandi yishura. Haleluya. Yesu yarambabariye naracunguwe. Yesu yamariye ibyaha ankurako n'ibyago naracunguwe. Ego ijambo Imana yampaye ngo dusangire turisanga mu cete ca kabiri Paulo yandikiye abikorinto igice ca 4 umurongo w'10. Haravuga ngo imisi yose tugendana mu mibiri urupfu rwa Yesu ng'ubugingo canke ubuzima bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu. Amen. Uhoraho ashaka kuvugana natwe iki muri iri jambo ryiwe? Ico agomba kuvugana natwe ni ikintu gihambaye cyane, ni uburyohe buri mu gukizwa, kwihana no guharigwa ivyaha, gukira indwara zose, kubohoka nkuko tubibona muri Zaburi 103 ku murongo wa 3 kugeza kuri 6. Haravuga ngo niwe agubabarira ivyaha vyawe vyose, niwe aguharira ibigabitanyo vyawe vyose, akaca agukiza indwara zawe zose, agacungura ubuzima bwawe ntibuje mu mahonero, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo, agahaza ubuzima bwawe ivyiza, ukongera gusubizwamwo inkomezi nk'izi nkukuma. Haleluya. Bisobanura iki? Iyo umuntu amaze kubatizwa wa mubatizo uruti yindi yose, uwo mubatizo uruti yindi yose tuusanga muri Mariko 1 umurongo wa 4. Yohana yagenda yigisha umubatizo wo kwihana ivyaha. Umubatizo wo kwihana ivyaha usomye mu Baheburayo 1 ku murongo wa 3 haravuga yuko ari umwuhagiro w'ivyaha vyacu, aho umuntu yihanye ivyaha kabireka yuhagirwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Numwuhagiro w'ivyaha vyacu. Iyo usomye mu Banyefeso 1 ku murongo w'7 haravuga ngo muri we inde muri Kristo niho duherwa ugucungurwa n'amaraso yiwe, ariko guharirwa ivyaha vyacu. Haleluya. Ndizera neza ukaba utarafata ingingo yo kureka ivyaha, nshaka kugufasha kugira ngo noneho mpwemu w'Imana nzima, mutima mweranda, kugira ngo akugendere aguhishurire ukuri kuri muri ubu butumwa bwiza, ushobore kwihana ivyaha, uhindukire kugira ngo ivyaha vyawe bihanagurwe. Hariho ibihe vyo guhembuka uza kuronka bivuye mu nyonga z'Imana. Haleluya. Rero muri ico gihe iyo umuntu yihanye ivyaha, ni kuvuga abatijwe uwo mubatizo uruti yindi yose, ari uwo muhagiro w'ivyaha vyacu, uyo muntu abashizwe mu mugabane wo gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo.
aba yinjijwe muri uwo mugabane, aca aharugwa nawe ko igihe Yesu Kristo yapfanye nawe, igihe yazuka yazuranywe nawe. Iyo dusomye mu Baroma igice ca 6 umurongo wa 4 turabona ijambo ry'Imana rivuga ngo twahambanwe na Kristo mu kubatizwa tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese, abariko natwe tugendana ubuzima bushasha. Gakwifuriza muri kano kanya k'ubuzima bushasha bubonerwa muri Kristo Yesu bugaragara mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Iyo dusomye mu Banyefeso 2 naho turabona ijambo ry'Imana ribishingira intahe umurongo wa 4 kugeza kuri 6, aho havuga ngo uhoraho Imana kubw'isinzi ry'imbabazi ziwe n'urukundo rwiwe, hamwe twari dupfuye twishwe n'ivyaha twagenderamwo, yatugiranye bazima na Kristo, atuzurana nawe, atwicarikana nawe ahantu ho mwijuru turi muri Kristo Yesu. Imana nihabwe icubahiro. Wumve nshaka kutahura iri jambo, impamvu abakijijwe ivyaha tugendana mu mibiri yacu urupfu rwa Kristo aribwo rutuma ubuzima bwa Kristo bugaragarira mu mibiri yacu, bigatuma haba kubohoka, gukira ubuzima bwacu bwose. Turabona Abakolosayi 3 ku murongo wa 1, naho haravuga amajambo nkayo kugeza ku murongo wa 3, haravuga ngo asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondera ibiri hejuru yo Kristo ari, avyagiye iburyo bw'Imana. Ntimushire imitima yanyu kubiri mw'isi, ariko muyishire kubiri hejuru, kuko mwapfuye. Impamvu niyihe? Igihe Kristo yapfa abakijijwe mwese mwarapfanye nawe, igihe Kristo yazuka mwarazuranywe nawe, ngo kandi ubuzima bwanyu buhishijwe hamwe na Kristo mu Mana. Haleluya. Imana iguhe gutahura aya majambo. Ubugingo bwawe burahishijwe hamwe na Kristo mu Mana. Ni impamvu yihe bakoresheje ijambo ko buhishijwe? Iyo usomye Bibiliya y'Icongereza ivuga ngo you were dead and your life is hidden with Christ in God. Vous êtes mort avec Christ et ressuscité avec Christ, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ni mpamvu ko ubuzima bwawe umaze gukizwa buba buhishijwe hamwe na Kristo mu Mana. Nuko hari kiburondera ngo kibugirire nabi, hari indwara ziburondera ngo zibugirire nabi, hari abarozi n'uburozi bwabo baburondera ngo babugirire nabi. Iyo dusomye mu cete ca mbere ca Petero igice ca 5 n'umurongo w'8 n'uw'9, ijambo ry'Imana riravuga ngo wa murezi, wa murwanizi agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa, nuko mumurwanye mufise ukwizera gushikamye. Iyo niyo mpamvu ubuzima bwawe buhishijwe hamwe na Kristo mu Mana, kuko buronderwa na wa mwansi Satani. Imana idufashe cyane. Iyo dusomye mu Bagalatiya igice ca 2 umurongo wa 20, nico cyatumye Paulo avuga ngo nabambanywe na Kristo, none ndiho, yamara si jewe ndiho, ariko ni Kristo ariho muri jewe. Haleluya. Iyo umaze gukizwa ubuzima bwawe burahishijwe hamwe na Kristo mu Mana. Si wowe ubukibayeho ubuzima bwawe, kuko ntiwoshobora kububaho uri umunyantege nke, ariko ubuzima bwawe buca bwakira Kristo akaba ari wabubaho mu gishingo cawe. Haleluya. Kristo abari wabaho ubuzima bwawe, kuko wewe urabona bwarakunaniye, buterwa n'indwara y'ubufise, buterwa n'abarozi y'ubufise, burashikirwa n'impanuka, mbere n'ukureka ivyaha byarakunaniye, kuko ubuzima bwawe burakunanira gutwara. Ndagusavye ngo wakiri impemu nk'iya Paulo yabonye ko bitoshoka ko abubaho ubuzima bwiwe, yabuhaye Kristo abari wabaho mu gishingo ciwe. Haleluya. Nawe ubuzima bwawe ubumuhe abari we abubaho, kuko we ntavyo woshobora. Ni naco catumye Paulo avuga abwira ishengero ry'Ifilipi, yusomye mu Bifilipi igice ca 3 umurongo w'10, yavuze ngo tumenye Kristo, tumenye n'ubushobozi bwo mwizuka giwe. Aha rero kongeze hano ngo tumenye Kristo, tumenye n'ubushobozi bwo mwizuka giwe. Harageze rero kushishikara gutahura rya jambo ngo imisi yose tugendana mu mibiri yacu urupfu rwa Kristo, kugira ngo ubuzima bwa Kristo bugaragarire mu mibiri yacu. Haleluya. Iyo dusomye Bibiliya y'Igifaransa iravuga ngo nous vivons en portant dans notre corps la mort de Christ, afin que la vie de Christ soit manifestée dans notre corps. Iyo dusomye Bibiliya y'Icongereza iravuga ngo we walk, we live carrying
in our body the death of Christ, so that the life of Christ be manifested in our body. Haleluya. Ubu n'ubushobozi bukomeye kumva ngo urupfu rwa Kristo turarugendana mu mibiri yacu, ngo kugira ngo ubuzima bwa Kristo bugaragarire buserukire mu mibiri yacu. Haleluya. Ubu n'ubushobozi bukomeye, nibwo bushobozi wumvise Paulo ariko abwira ab'Ifilipi ngo tumenye n'ubushobozi bukomoka mu kuzuka kwa Yesu Kristo. Ubu nibwo bushobozi busangangura icyaha mu buzima bw'umuntu. Ubu nibwo bushobozi busangangura urupfu, busangangura indwara, busangangura ibikorwa byose bya wa murwanizi. Nkuko tubibona, uru rupfu ni Yesu Kristo yapfuye ariko araducungura, atakwarazuka, niko rwasanganguye icyaha. Turabona umuvugishwa n'Imana Yesaya yari yarabivugishijwe hagisigaye imyaka 700 ngo Kristo aze hano mu isi avuke, nkuko dusanzwe tubizi. Iyo dusomye muri Yesaya 53 ku murongo wa 5, yavugishijwe avuga ngo yajanjaguriwe ivyaha vyacu, yacumitiwe ibicumuro vyacu, ngo igihano gituma turonka amahoro cabaye kuriwe, imishishaguyiwe nidukiza. Haleluya. Turumva ko icyaha Kristo yaragisanganguye kuko yarakijanjaguriwe. Niyo mpamvu kizira mwene data wa muntu nyumva kusubira gukora ivyaha. Kandi agomba ndakubwira, nta kindi kintu kizotuma abantu badashobora gushika mu bwami bw'Imana, badashobora kuja mu ijuru nkuko dusanzwe twiteze umukiza ko agiye kugaruka, nkuko yabisezeranye muri Yohana 14 umurongo wa mbere. Yavuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere, muhira kwa data hari amazu menshi, abatariho mba ndabibabwiye ngo ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajana iwanje kugira ngo aho ndi namwe muhabe. Haleluya. Ndaguhaye ikaze mwene data kugira ngo ube muri uyu mugabane w'iri sezerano rihambaye yuko mu kanya gatoyi gasigaye tugiye kuva mu isi kugira ngo tugende kuruhuka ubutame bw'ibikorwa turimo hano mu isi. Haleluya. Yo dusomye mu cete Paulo yandikiye ab'Ifilipi igice ca 3 ku murongo wa 20, ijambo ry'Imana riratubwira ngo tweho iwacu ni mu ijuru, niho twiteze kumukiza azova. Haleluya. Imana ikugirire neza wewe uri kuranyumva, kugira ngo iguhe umutima wo gutahura, umutima wihana, kugira ngo wihane ivyaha vyawe byose, wakire Kristo aba umwami n'umukiza mu buzima bwawe, wuzure mpemu yera, ko mpemu yera nibwo bushobozi buzodutuma dusanganira Kristo mu kirere igihe azobagarutse. Mu cete ca mbere ca Petero 2 ku murongo wa 24 haravuga ngo ubwiwe Kristo yikoreye ivyaha vyacu mu mubiri wiwe, abambwa ku giti, abambwa ku musaraba. Haleluya. Kristo yarakubambiwe, ukwiye kureka icaha, ukwiye ukoze icaha uba wongeye kumubabaza. Iyo dusomye kandi mu cete ca mbere ca Petero 4 umurongo wa mbere kugeza kuri 3 haravuga ngo ko Kristo yababarijwe mu mubiri, mwitwaze nk'ikigwanishwa bene uyo mutima, ngo kuko uyu muntu amaze kubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ivyaha, kugira ngo amara imisi yose isigaye atagikora ivyifuzo vy'umubiri. Mwene data, harageze ewe muntu uri kuranyumva kureka ivyaha, kureka ubusambanyi, kureka kaboregwe, kureka ubusuma n'ubwicanyi, reka kurya igiturire. Imana ikugirira imbabazi cyane. Ubu bushobozi ndiko ndavugana nawe aribwo kugendana mu mibiri yacu urupfu rwa Kristo, kugira ngo ubuzima bwa Kristo buserukire mu mibiri yacu. N'ubushobozi busangangura impemu y'urupfu mu buzima bwawe, kuko Kristo mu gupfa no kuzuka kwiwe nta kindi cyari cyamuzanye atari kugira ngo akoreshe urupfu rwiwe no kuzuka kwiwe mu gusangangura urupfu. Tubisoma mu cete ca 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice ca mbere umurongo w'10 haravuga ngo icatumye ahishurwa Kristo hano mu isi kwari kugira ngo ahindure ubusa urupfu hari mu buzima no kutagipfa, abiserurire mu butumwa bwiza. Ubu butumwa bwiza bukubere ubushobozi buza kugenderamwo, ubu bushobozi bwo kugendana urupfu rwa Kristo mu mubiri wawe, kugira ngo ubuzima bwa Kristo buserukire mu mubiri wawe, bukize indwara, bugukure mu rupfu ruriko rurakujana, wowe uri ku giseguru uryamye, wowe uri mu bitaro. Ndavuze ngo ubu bushobozi bwo kugendana urupfu rwa Kristo mu mubiri wawe mw'izina rya Yesu Kristo butume ubuzima bwa Kristo buserukira mu mubiri wawe, kugira ngo busangangure impemu y'urupfu mu mubiri wawe, indwara mw'izina rya Yesu Kristo. Aho uryamye uremvye, ndavuze ngo uvyuke, ukire, umuguruke, ububabare bwose buhere mw'izina rya Yesu Kristo. Ubu bushobozi bukomoka mu kuzuka, mu gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo, butuma tugendana mu mibiri yacu urupfu rwa Kristo, nibwo busangangura Satani nawe. Turabona mu Baheburayo 2 umurongo wa 14
kugeza 15 haravuga ukuntu Kristo yaje yemera guca mu nda y'inkumi Mariya, avuka nkuko tuvuka, akura nkuko dukura, hanyuma arashikaho ategura intumwa, hanyuma yaje kuzitegura kugira ngo azazisigarane igikorwa cy'ubwami bw'Imana hano mu isi. Aca yinjira rero mu mibabaro nkuko byari vyanditswe kuri we kugira ngo aducungure. Rero yaciye ababazwa, hanyuma arapfa, arazuka. Rero havuga ngo urupfu rwiwe kwari kugira ngo abihindurishe ubusa wa wundi afise ubushobozi bw'urupfu, ariwe wa murwanizi yarahinduwe ubusa mu buzima bwawe, nta kibanza afise. Ndibuka Yesu Kristo igihe yari hano mu isi ariko agenda akora igikorwa cy'ubwami bwa Data hano mu isi. Usomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 umurongo wa 30, yabwiye abantu bose ati umwami w'iyi si y'umwiza ariwe Satani, ariwe wa murwanizi, atagiraze cyangwa atari karakora atariko muri jewe nta kibanza hafise. Ndavuze nti Satani n'ibikorwa vyiwe ntagira ikibanza afita muri uwo mubiri wawe, kuko urimwo ubushobozi busangangura Satani, busangangura indwara, busangangura urupfu. Nukugendana mu mubiri wawe urupfu rwa Kristo kugira ngo ubuzima bwa Kristo rugaragarire mu mubiri wawe. Wakira ubuzima bwa Kristo mu mubiri wawe, ubeho mu izina rya Yesu Kristo. Naho uwo bugeze ku mfiro abantu bahebuye kugira upfe, ndavuze ngo vyuka kubwo ubushobozi bwo gupfa no kuzuka kwa Kristo. Ugendana mu mubiri wawe urupfu rwa Kristo kugira ngo ubuzima bwiwe bube mu mubiri wawe. Haleluya. Uku kugendana mu mibiri yacu urupfu rwa Kristo kugira ngo ubuzima bwa Kristo buserukire mu mibiri yacu, nivyo bisangangura ubwo bushobozi, nibwo busangangura indwara n'ubumuga bwose. Kuko Kristo mu kubabazwa kwiwe, mu kubambwa kwiwe, mu gupfa no kuzuka kwiwe, Bibiri ivuga igikorwa yari karakora mu buzima bwawe, igikorwa yari karakora mu buzima bwanje. Usomye muri Matayo igice ca 8 umurongo wa 17 haravuga ngo ico gihe yari karatwara ubumuga bwawe bwose, yari karikorera indwara zawe zose. Haleluya. Ndavuze ngo ubumuga bwose buri mu gice cyose cy'umubiri wawe, ndavuze ngo buri kure mu izina rya Yesu Kristo. Indwara zose Kristo yarazikoreye, ndavuze ngo zikurekure ube muzima mu izina rya Yesu Kristo. Uku kugendana mu mibiri yacu urupfu rwa Kristo kugira ngo ubuzima bwa Kristo bugaragarire mu mibiri yacu, n'ubushobozi busangangura Satani n'ibikorwa vyiwe. Mu cete ca mbere ca Yohana igice ca 3 umurongo w'8 haravuga ngo ukora icaha ni wa murwanizi, ngo kukuhereye kera yamya akora ivyaha, ngo ariko icatumye umwana w'Imana ahishurwa ngo kwari kugira ngo asangangure. Icatumye umwana w'Imana ahishurwa, kumva Yesu Kristo yaraje kuducungura, niba atavyo waruzi, ngo kwari kugira ngo asangangure ibikorwa byose vya wamurwanizi. Ndagwanda kubwira ibikorwa vya wamurwanizi vyose vyaba biriko bikorera muri wewe, vyaba ivyaha, vyaba indwara, bwaba ubumuga, vyaba ibikorwa vy'abarozi, ivyo vyose ndakubwiye ngo vyarasanganguwe n'ugupfa n'ukuzuka kwa Kristo. Ndavuze ngo ubohoke mu izina rya Yesu Kristo, ibikuboshe vyose bikurekure, uvyuke ube muzima akakanya nyene mu izina rya Yesu Kristo. Yoba ari hypertension, yoba ari diabete, yoba ari asima, yoba ari cancer, mu izina rya Yesu Kristo izo ngwara zose ndazivumye mu mubiri wawe. Urupfu rwa Kristo mu mubiri wawe ugendana rutume ubuzima bwa Kristo abari bwo buseruka mu maraso n'amazi n'imitsi n'amagufa n'umusokoro, mu bihimba vyose by'umubiri wawe. Uvyuke uhagarare, ugende, ubeho, ube muzima mu izina rya Yesu Kristo. Ndumva nshaka kugusengera muri kano kanya mu kurangiza. Ndagukunda cyane, kandi n'Imana nayo iragukunda gusumba uko ndagukunda. Uhoraho Imana Data wa twese aragukunda mbere gusumbya nawe uko wikunda. Niyo mpamvu uri kurumva ibi. Ndashaka ndagusengere muri kano kanya mbohora ubuzima bwawe. Ariko aka kanya ca bugufi mu mutima, banze uce bugufi kwihana ivyaha. Subiramwe aya majambo kugira ngo ndakurongorere ku kwihana, kuko ni mu kwakira imbabazi z'Imana hagaragara ubushobozi bubohora bukiza. Buguti Data ndaje imbere yawe, ngirira ikigongwe inzira zose z'ikinyavyaha nagendeyemwo kuva nkiva mu nda ya mama kugeza imyaka ngezemwo. Mparira ntumparurire. Amaraso ya Yesu Kristo nampumanure, nanyeze, nanzura nkure mu bapfuye. Kristo murikira. Urakoze Data kumpariye. Futa izina ryanje mu gitabo cy'urupfu, ryandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Ndizeye kumpariye Data, datuye n'akanwa kanje ko nkijijwe, yuhereye none kugeza ibihe vyose. Urakoze Data mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wizere ko hari w'ivyaha byawe byose. Ubu rero ngomba ndagusengere kugira ngo ukire n'ibindi byose biboshe ubuzima bwawe, ubohoke burundu mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoye uyu muntu ariko arumva ijwi ryanje,
irijwi ni rya Kristo, irijwi ni ry'Uhoraho, irijwi ni rya Mpwemu Yera. Mu izina rya Yesu Kristo, wa muntu ndabohoye ubuzima bwawe, ndagukijije indwara zose mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Uhoraho nugendagende mu bihimba byose by'umubiri wawe, sangangura ubumuga, uturira amarwara y'ubwoko bwose mu izina rya Yesu Kristo. Nimba urwaye umugera wa sida, gavuze ngo iyo mpwemu mbi ikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Wa mpwemu mbi we mugera wa sida, wa mpwemu mbi we diabete, wa mpwemu mbi we asima, cancer, hypertension, ubumuga bw'ubwoko bwose, uruhumyi, uburagi, ndategetse sohoka va muri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu ni urusengero rwa Mpwemu Yera, rekura ubuzima bwiwe, ndamuvyuye abeho, ndamuvyuye abe muzima. Mwandwara, mwabumuga, warupfu, ndagusanga nguje amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, ndagusanga nguje muri rutongora. Rekura ubuzima bw'uyu mugore, rekura ubuzima bw'uyu mwana, rekura ubuzima bw'uyu musore, rekura ubuzima bw'uyu mugabo. Tandukana nawe wa urupfu we, ndakuvumye mu izina rya Yesu Kristo. Data ndagushimiye kubohoye ubuzima bw'abantu bose bariko baranyumva. Icubahiro kibicawe mu ijuru no mu isi ndetse no mu kuzimu, kuko atayindi Imana iriho, ni wewe wenyene gusa rudende rwanegwe witwa Imana. Waremye ijuru n'isi, ibiyaga n'amasoko y'amazi n'ibiyuzuye. Waremye abantu bose iyo bava bakagera, ntayindi Imana iri hatari wewe. Habwa icubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nimero za telefone yanje ngendanwa ni 68 17 59 84 68 17 59 84. Guhora habagirire neza muri vyose na hose, mu banyu no mu vyanyu, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Turabo kwa mana nituzomaramara, Yesu katutoa katika bala na kutujaza baraka. Kwetu hatari kileta hasara, tunasali na kupata hasari. Turachuna ni duchuna kuzwa, Yesu yaraduchumitiwe.